Yes, reka ndabaramutse ndabifurize umunsi mwiza ndetse n'igitondo cyiza. Inkuru y'umubabaro na cyane mu bakunzi basanzwe bakunda umuziki wa kabiri gatanu indwi. Ni Starboy kuva muri Star TV, Starboy the Ship. Ninjye ngira ndabazanire ino nkuru. Ni inkuru novuga yuko ibabaje benshi batandukanye na cyane basanzwe bakunda mu banyamakuru basanzwe bakorera Black FM bakongera bakaba abanyamakuru kuri Hit Top TV. Vyari bimeze gute? Hari ku munsi wejo naravuganye na Randir Promoter umutananirwa, naje kumutelefona igihe cy'isaha 5 z'umurango ariko sinabashije kumuronka. Igihe cy'isaha 7:33 niho Randir Promoter yantelefona arambwira ati ndi Ngozi neza na neza ngeze ku nyubako ya province bariko barubaka shasha. Ndamubaza ati Randir Promoter uri kurayigana hehe? Arambwira ati ngiye hano bita ku Ruhororo neza na neza Ingozi. Ku Ruhororo kuba hazi Ngozi ni muri site. Hari site iri ahantu bita ku Ruhororo hasanzwe havuka umuririmbyi twa Yan A aheruka kuva mu gihugu ca Zambia. Ndamubaza ati Randir Promoter uri kumwe nande? Yambwiye ati ndi kumwe na Yves Bali. Arambwira yuko ari kumwe na Yan A ariko ayandi makuru narose nuko yarasangwa ari kumwe na Renine Manariyo ndetse n'uwundi muntu novuga yuko bari kumwe muri urwo rugendo ndetse bari barimwo. Ni mugihe tuzi yuko Randir Promoter muri Wema Entertainment ari mu bantu bariko barafasha na cyane ari numwe mu ba brand ambassador bariko barafasha Wema Entertainment na cyane irimo muririmbyi ya Nie A. Ni mugihe CEO wa Wema Entertainment asanzwe atuye mu gihugu ca Australia. Tumaze kuvugana arambwira ko ari ku Ruhororo neza na neza ni Butanyerera Ingozi. Aho ni muri ico gihe nanje narindi mu ntara ya Ngozi. Bimaze kugenda uko turasezerana arambwira yuko aza gusubira inyuma kugira abandanye gukora ibikorwa nkuko vyamye. Bigenze uko arataha nanje ndaguma ini Ngozi kwera ko maze iminsi 3 ndi Ngozi. Ariko neza na neza mu ijoro niho naronka ama message menshi atandukanye ambaza ati Starboy wagize isanganya. Neza na neza umuntu yatanguye ku telefona ambaza yuko nashoboye kugira isanganya. Ni Kesi Adinet umukinyi wa filme ndetse acanasaba nimero Randir Promoter kugira ashobore kumenya byinshi bitandukanye. Ndaramubwiye ati Kesi Adinet neza na neza je ndi Kinyami haruguru yaho uvuka ariko je nta kibazo mfise ndi kumwe n'umugenzi wanje ni Ngozi bita Evode asanzwe anyonga bike biduga binini. Bimaze kugenda uko navuze ati je nta kibazo mfise meze neza sinarinzi vyari ivyo. Mu nyuma no twaronka makuru avuga yuko Randir Promoter yashoboye kugira isanganya neza na neza ugarama ariko aramanuka. Aho ni mugira Randir Promoter azo mu MC muri show iza kuba neza na neza mukayanza kuri Hotel Tambolineri ORG Oreg ari kumwe na Eripro bari bafise show kuri Tambolineri MC yari Randir Promoter. Tumaze kuronka makuru aravuga yuko Randir Promoter yamaze gushika hehe kuri Hôpital Militaire ari kumwe na Yan A. Tugaragaje kuri amasana muri Yan A na Randir Promoter ariko muri ico gihe urugendo bari kumwe na Yves Bali ariko nituko turabona amasana neza na neza ko Bali nawe niba yagize ikibazo. Nituzi ko bari mu modoka zibiri zitandukanye kuko na Renine Manariyo bari kumwe muri urwo rugendo. Nitukoze tubona amasana yiwe tuko turabona amasana ya Randir Promoter ndetse na Yan A. Bimeze gute? Bimaze kugenda uko Randir Promoter yajanye kwa muganga muri Hôpital Militaire ariko vyinshi neza na neza nturabimenya ariko turaza kubasha kurondera umwanya kugira dushire kurondera Randir Promoter aduha umuco ukuntu ibintu vyagiye biragenda abitubwire vyose ukuntu ibintu vyagiye biragenda kugira duhereze umuco na cyane ko abakunzi ba Randir Promoter umutananirwa kuva muri Hit Top TV canke muri Black FM barifuza kumenya ukuri kuvuye kuri Randir Promoter. Benshi bari bibaza yuko Starboy ari we yagize isanganya ari kumwe na Randir Promoter ndetse na Isaac kuva muri PG Classic FM ndetse na Isaac TV yamamagaye kuri telefone ariko kuna mamagaye numvenga mu nyuma na tension ndavuga ati uno muntu ariko aramamagara kugira shore gukora ikigani ariko yambaje ati Randir Promoter byamubaye ko nibiki mu gihe benshi bari bazi ko turi kumwe na Randir Promoter kwera ko je nari Ngozi ariko nari neza na neza kuri centre bivanye ko maze iminsi 3 Randir Promoter baje bansanga Ngozi maze iminsi 2 hari ibikorwa ndiko ndarangurayo ariko vuba ndabibahereza ndabishira kuri Star TV. Benshi baguma bibaza yuko Randir Promoter n'umuvandimwe baguma bibaza yuko nanje no banagize isanganya aho naronse ama message atandukanye arambaza ati Starboy wagize isanganya bimeze gute ariko biri kose mbaza ko Imana yakinze Randir Promoter kuba yababaye agakomereka. Imana yakinze yababaye arakomereka ariko Imana niyo kumurinda.
umuhungu wacu nibaza ko ari muzima, bariko arakurikiranwa n'abaganga batandukanye ndetse na Yan A kuva muri Zambia, aho nuvuga ko Yan A yaje mu gihugu cy'u Burundi kugira abandanye gutunganya ibikorwa vyiwe, na cyane ko ari muri management shasha ya Wema Entertainment, aho yaje mu Burundi kugira abandanye igikorwa, binavuga yuko anafise igikorwa ari kumwe na Big Farious, ariko Randy Promoter numwe mu bantu basanzwe bafasha ibikorwa vyabo kugira bishike kure, ari naco gituma navuga yuko bajanye kugira baje kuraba abanyengozi aho neza na neza Yan A asanzwe avuka, ndetse ni na post ya Yan A ni nabonye bivuga ati abwira biwabo kurorora ati mwese mwitegure umuhungu wanyu araza kuzagira mushore kumwakira. Bagiyeyo barasangira, barafungura, barataha, aho twabonye amasana matandukanye agiye arapostingwa ariyo bari, ndetse ni Randy Promoter anapostinga post ageze neza na neza hano handitse ati kaze mu ntara ya Ngozi, agera posting amapost atandukanye. So bisigura yuko abakunzi ba industry cyangwa abakunzi b'umuziki muri rusange cyangwa abakunzi ba Randy Promoter ndetse n'abarundi bose dukomeze kumusengera, nibaze yuko Imana yakinze kubona atitavye Imana ari muzima, n'Imana yakinze ni muzima, nibaza ko abaganga bariko baramukurikirana kugira abandanye kuronka amagara meza cyane. So uko biri kose iyi ni Star TV, nzogerageza gukurikirana amakuru kugira amenye byinshi bitandukanye, ndamwegera Randy Promoter kugira ambwire ukuntu bimeze, kuko ubwa mbere tuza kuvugana nta muntu yarazi biza kuba twavuganye naho tutigeze tubonana, kuko bo bagize retour nanje ni mu gihe maze iminsi 3 ndi mu gisagara ca Ngozi. So ukuri nibaza ko tuzokumenya nitwamara kubashikira, nimba no munsi turonse umwanya turaza kubegera Randy Promoter kugira tuvugane, kubera ko uyu mwanya ndi kuvuga namaze gushika mu gisagara ca Bujumbura niho ndi, nibaza ko nzogerageza ndamuronde kugira tuvugane nawe kugira mushore kumenya ukuri, canke wenyene ashore gutanga ukuri biciye kuri Hitop TV, atubwira ukuntu vyagenze, ukuntu vyabagendeye neza na neza n'ahantu hashoye kubera iryo sanganya, bari kumwe nande, vyari bimeze gute, urugendo rwe rwari rumeze gute, urugendo yararimo rwari rugamije iki kuri Randy Promoter ndetse na Wema Entertainment cyangwa Yan A asanzwe ari muri iyo management byari bimeze gute. So I'm Star by the Ship kuva muri Star TV. Imana ibahizagira mwese ko muradukurikirana, ndabakunda cyane, mubandanye gushigikira Star TV. Nibaza ko ku mwanya tuzobazana ibikorwa bitandukanye, tuzobashikiriza inkuru zitandukanye kugira zibagereho aho muri hose, ngira mubandanye kumenya bishasha biriko bira trending in town ndetse natandukanye zaba Ngozi. Murazi ko Star TV ni mu mateleviziyo novuga ko zikorera mu ntara zitandukanye, intara nka zose tuba tuzirimwo turazikoreramo kugira tubazane amakuru ameze neza cyane. Kora subscribe rero kugira bandanye gukurikirana ibigo bica kuri Star TV. Imana ibaheze mwese mwakomara dukurikirana, tugiye gutoza inkuru kugira tubazanire inkuru imeze neza, inkuru na Tom kugira mubashe kuronka umuco umeze neza, kusanga njya bari kuri Randy Promoter ndetse na Yan A, ariko tutaramenya neza cyane kora ndetse Randy Promoter ko neza cyane ko yoba yarari kumwe na Ivbari nkuko yari yabimbwiye yagishika mu gisagara ca Ngozi, ndetse n'amakuru twagiye kubona yanditswe na Yan A yavuga yuko ari kumwe na Renine Manariyo asanzwe akora kuri radio, asanzwe ari umunyamakuru kuri radio. Tuzomenya byinshi bitandukanye cyangwa turaza kumenya byinshi bitandukanye twamara kubashikira kugira dushobore kubayagisha. Urabona turacyari mu gitondo, ariko umunsi nturahira, turaza kurondera umwanya nka Star TV kugira dushobore kwegera Randy Promoter tubwire amakuru neza y'imvaho kugira dushobore kumenya umuco. Imana ibahezagire cyane abakunzi ba Randy Promoter, turacamukunda, turacamushigikira, tubananye gukurikirana ibikorwa vyo ndetse n'ibikorwa bica kuri Star TV. Imana ibahezagire cyane, baba. Ariko Imana dusenga nibaza ko yabikoze, ni bazima bariko barakurikiranwa n'abaganga aho bari hose. Imana ibahezagire cyane. Nagerageje kumurunda kuri telefone sinigeze ndamutora, ariko biri kose anytime turashobora kumutora kugira dushobore kuyaga nawe. Imana ibahezagire cyane aho muri hose, mwubahwe.